Salut les amis, murameze neza, jewe ndameze neza, muri kumwe na Naso Lighton kuri micro za Naso Star TV. So, before yuko tubandanya ke tubasabe mu manze mukore subscribe, mutibagira following kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse na YouTube mu gukora subscribe. Muri bwabwe n'urukundo rero mucumwandika no muri commentaire mubaze ibibazo byose mushaka, mutibagira na partage kugira ngo ibiganiro nk'ibi ibibazo nk'ibi ibibazwa na benshi bishikire benshi nakare murazi ko turi mu rugamba rwo gukorera amafaranga kuri izo sosio anaho benshi bagiye batubesha ko zitariha ariko ubu twamaze kumenya ibanga bari baduhishije ivyere vyihishije vyagiye habona. So rero kuba tarabitahura rero mukore subscribe mutibagira n'izo partage. So rero kugira tubandanye reka tumanze twumvirize bino bibazo vy'uno mugenzi yatubajije kugira ngo tubandanye. bro meze gute meze neza nari ndashimye ohama nakantu ngomba kubaze kajyanye n'ibintu bya Facebook page yavuze ngo page nashaka gusobanutse rero umuntu abonye ukora kandi ubizi abonye bazogira ko ntambwe ishimishije ndashaka ubimpemo umuco ibintu na bimwe kandi ukoze kwere unafashije nozo gushimira ndetse ndabyizeye. So reka twumvirize rero ibibazo vyiwe yabajije ibibazo bitatu reka tuvyumvirize hanyuma tuvyishure. Ikibazo cya mbere cyashaka kumenya Facebook page iri ngaho yahemba uko abantu benshi babikora bajamo barigenda babikora bagiye babiduhisha ukuntu badashaka gushyira umuco ahantu hagaragara. Ndashaka ndikoze inbox tubyagike gake birahemba n'ibihemba nkawe nabonye page yawe yamaze kuduka ariko twebwe abantu basanzwe igaje kuya page kugira ngo no followers igihumbi gusa nabonye bigoye cyane ukoresha irihe banga ukoresha ibanga rukiza igihumbi kwiza bitanu kugeze kwa ryo rwego 10 na 20 ukoresha irihe banga. Hama ikibazo cya gatatu ni ibihe ubuhe bwoko bw'ibikoresho wifashisha mu gufata video kuburyo bwo ishusho iza kuza risa neza hamwe za kuryohera umunekari aho koresha ibihe bikoresho eske ni telefone ni kanoja kamera ukoresha ubuhe bwoko bw'ibikoresho ibintu nk'ibyo shaka kweri ufashe umuntu wakuza page. So merci reka tumaza tumushimire kuri ivyo bibazo bitatu yashobora kubaza. So ningira kamaro ku bantu bose baba tanguzi ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse na cyane Facebook niyo tuko turavuga ko cyane ndetse nayo yabajije ibibazo bitatu. Yavuze ati ese page Facebook mu Burundi irahemba cyo nico kibazo ca mbere yabajije. Ikibazo ca kabiri yabajije yavuze ngo nirihe banga ryo kuronka aba followers canke ababone benshi. Okay, ica gatatu yabajije nizihe instrument umuntu akoresha canke dukoresha kugira ngo dutange video nk'iyi. Sivyo murabona kwisa neza naho itasa neza cyane ariko iragerageza. So rero yabajije ibibazo bitatu nivyo ngira ndamwishure ndetse nishure n'abandi bose bari bafise ivyo bibazo. Ikibazo ca mbere nohera ko ni ese mu Burundi canke page Facebook mu Burundi irariha? Ikibazo ni ego. Page Facebook mu Burundi irahemba. So twakuze twaheze imyaka myinshi benshi batubwira ko page Facebook mu Burundi itahemba itariha ndetse ni benshi bakorera kuri izi mbuga za cyane urubuga rwa Facebook benshi cyane bakoreye ko bafise ama page akuze cyane wanashima
bageze mu ba followers cyangwa ababone bashika amajana 3, ibihumbi amajana 3, ibihumbi amajana 5, ibihumbi 50, ibihumbi benshi bahembwa na Facebook. Ariko abo nyene nibo batubwiye yuko page Facebook itahemba. Ikibazo rero twibaza kubera iki none bazi neza ko page Facebook idahemba. Okay? Ariko bakama imisi yose bari kuri page Facebook nyene baguma bapostinga ama content menshi. Aravyumva? Ariko ntibazihebe. Mugabo wamubaza ati man Facebook irahemba ngo ntihemba. Mugabo ugasanga uwo muntu yama ari kuri page Facebook. Pourquoi? Hein? So rero abantu badutanguriye kubera ko atarukundo twari dufitaniye niba abantu linoji yaririmba ngo muraba nababi urumva baguhitana ku mugoroba ngo tuje kusorora urumva mugabo tigera tukwereka mbe amafaranga tuyakura he tugiye kugusororeramwo tuyakura he sivyo. So rero mu Burundi page Facebook irariha ndetse kandi hari n'abandi bantu donc hari n'imico ibiri. Hano bavuga ko page Facebook itariha badashaka ko kumenya ko page yo biriha kugira ngo natwe ntituronke ico gihumbi twame tubasaba. Hari n'ubundi muti w'abantu badahembwa na Facebook sivyo kandi bafise ababone benshi ndetse banaronka n'ama views menshi mugabo badahembwa. Abo niba abantu rero bakorera mu manyanga ndetse batigira babahiriza amategeko ya Meta canke ya page Facebook. Nukuvuga iki rero page Facebook irariha mu gihe wujuje ibisabwa. Nukuvuga ababone 10,000 amasaha donc iminota 600 mu minsi 60. Nukuvuga amezi 2 ndetse no kuba wubahiriza amategeko ya Facebook. Okay? Ndibaza neza ko ico kintu cyumvikana. Page Facebook mu Burundi irariha. Hari ikindi abantu benshi bavuga ngo ngiyo kuje ibisabwa usaba kurondera abantu umuntu ari mu gihugu kiri eligible akakora monetisation. Ego nivyo mugabo hari abantu bashaka bikika mukiza ngo uwo muntu yakugiriye monetisation ngo ni waca abana ya posting habe namba. Nawe uri ngaha mu Burundi urapostinga kandi amafaranga kinjira. Okay? Leo page Facebook mu Burundi irariha. Ico cambere kiraheze. Icyakabiri yabajije ngo ibanga ryo kuronka aba followers benshi. Ibanga ryo kuronka aba followers benshi ni ryahe? Icambere na mbere ni ugukora cyane. Nico cambere. Ni ugukora cyane ukiga kwanza abantu canke aba followers bakundiki. Sivyo? Ukiri mu debita donc ubutarabona neza ahantu uzofatishiriza. Sivyo? Uravuga ibintu by'umuziki umwanya umwe tukagusanga muri ibintu bya firme, ubundi mwanya tukagusanga muri sport utanga amakuru ya sport, ubundi mwanya muri comedy, ubundi mwanya tugasanga nyene uri umuntu aguma aja mu madomene menshi. Nico gihe rero haragera igihe ubona content iyi postinze ifrapa amajemi menshi amakomantere menshi cuguma muri yo content iyo domene ni yawe. Ariko nivuze yuko ushobora kuba office impano kanaka dufata nk'umukomedien ugasanga gitangura ababone aba views n'ababone ntibiduga sivyo. Bisaba kandi ko ukora cyane ukemeza abantu. Okay? Ukabemeza kwemeza abantu n'ukwahe n'ugukora cyane ugapostinga kenshi gashoboka. Okay? Tuvuze kenshi gashoboka ndibaza muragitahura. So rero ukiyapena ukavuga ati okay je kuri page Facebook ngira nkore ko kuburyo ku munsi ntazobura ababone ntazobura content nka 5 ku munsi. Okay? Apana gupostinga uyu munsi ukazosubira gupostinga heze nk'imisi 3 4 2. Oya ihe pena ukavuga ati je buri munsi buri day nzoza ndapostinga byanka bikunda postinga urumva au moins 5 post ku munsi.
ico gihe bizotuma abantu bavuga ati uyu muntu ari serious, kandi uko uposting ibintu vy'akamaro, panga uposting ibintu vy'uburofa, ibintu vy'ububeshi, abantu ntibaheza ngo bagirene bagukunde ngo bafyonde kuri suivre. Ibanga rero nyamukuru nuko wokora cyane ndetse ukiga aba followers bawe, abantu ivyo bakunda ukaba ari byo bintu ubahereza. Ica gatatu yabajije ni ubwoko bw'ibikoresho umuntu akoresha mu gukora video. So umudebita, reka duhere ku muntu uwo ari wese. Umuntu afise amikoro make ariko ukaba ufise telefone yawe, sivyo? Ufise telefone yawe urashobora gukora video kandi bikagenda neza. Urahera kuri gatoyi kugira ngo uzoshike kuri kinini, sivyo? So rero urashobora gukoresha telefone yawe ugafirma video yawe ushaka gukora, sivyo? Then uturondera application, ushira mode application za CapCut, ni nziza cyane mbere ku bantu bose. Niyo no conseil abantu benshi. CapCut ni nziza cyane, sivyo? Ushobora kwiga rero gukoresha CapCut gukorera video neza. Okay? Ica kabiri ni kurondera utu microphone kugira ngo ijwi rize rimeze neza, ndetse na trépied mu gihe uri umuntu uri wenyene wikorera video uri umwe. So rero ni ivyo, ni microphone, ni telefone na trépied, sivyo? Mugamu gihe ufise amafaranga urashobora gukoresha kano, ukagura kano kamera nziza n'amatara, sivyo, kugira ngo ibintu uzane isanamu nziza cyane. So rero kubibazo yabajeje ni ivyo bitatu. Cambere yabajeje mu Burundi page Facebook irariha, ego nukuri page Facebook irariha. Ca kabiri ibanga no gukora cyane. Ca gatatu ni telefone ku mudebita kwa muntu afisa mikoro make ata amafaranga menshi nivyo. Ivyo bibazo narifise kuko ndashaka ko fate next year umwaka uza ndiko ndisunganya, mbanze menye kwanza ibintu bisaba kugira ngo ushobore kuja kwa irya soko, nawe kushobora guhatana ya kushobora kwicuruza, ndiko ndakusanya ibintu byose bisabwa. Umuriko ndahiga amakuru akwiye neza kugira ngo ntangure amakuru yose ndayafise. Rero umuntu muri je ndabonye bizi kweli, kwanza kudesha ndabonye bizi cyane, banditse gukurikirana ndabonye bizi cyane, ndashaka umbe umuco. So ikintu novuga nohereza ko kuri ibintu aheje kuvuga ngo next year ngo ni azo create page Facebook, ndiza neza ko n'ubu nyene yoshobora kuyitanguza akazara postinga buke. So ni yaba serious canke ni yaba umwanya neza avuga ko next year ari hazogira ni azotangwa gukora. Je ndibaza n'ubu nyene yoca akriye page Facebook akazara postinga igihe arosa kanya agaposti kamwe canke tubiri, then ejo musi azoronka umwanya bikazogenda neza agatangwa gukora neza, sivyo? So rero je vous encourage abantu bose. Uyu munsi ndiko ndabibona kuri Facebook, abantu benshi bariko barahumuka amaso, bariko barabona neza ko page Facebook iriha, kuko amatemonyage ariko araba menshi, abantu bariko baragizana ama screenshot kuri ma page Facebook berekana ko ukuri page Facebook iriha. So rero nawe we ukiri nyuma y'amajambere ugipostinga amafoto kuri Facebook yawe pour kuyerekana, cakenge zana ivyiyumviro vyawe ukorereshe page Facebook nk'umwuga, nk'akazi, kugira ngo nawe uronke ico gihumbi. Hinjira make mu gihe ugitangura, ariko ni wakora cyane ugafatisha ukubaka izina uzokwinjiza amafaranga menshi. Kanatsinda murabona ama screenshot y'abantu benshi bariko baronka amafaranga ibihumbi n'ibihumbagiza kuri page Facebook, amadolari ariko arinjira cyane. So bisaba gukora cyane, bisaba ingufu nyinshi. Ntimwibaza ngo ni ibintu nyene upfa kunobaho nyene, oya bisaba gukora. So rero kora subscribe kuri Naso Star TV uzuzoranka ama content nkaya. Ibibazo rero byanyu tuzoza turavyishura like nkuko, sivyo? Ni still tugiye kubishuramwo, muze murabaza ibibazo then tubishurira hamwe. Uzosanga ni box azogerageze gukoresha audio kugira ngo cyangwa video. Ico kibazo wowe ufise birashika n'ubundi akaba gifise. Rero iyo ndacishe nkuko bituma wa muntu yarafise ico kibazo
acaronka inyishu atarenze kubaza. Merci beaucoup, mwari kumwe na Solar Town.